Ndakuramukije inshuti mukundwa uriko urakurikirana kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ndagushimiye gose ko wamana ntaryo ukurikirana ibiganiro vyacu byerekeye ijambo ry'Imana. Uno mwanya tugiye kuvugana ku kiganiro c'ijambo ry'Imana gihagaze ku nsiguro ihagaze mu gitabo c'ivyahishuwe Yohana mu gice ca gatatu kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 22 havugwa ku Icete ryandikiwe ishengero ry'i Lawodikiya. Icete ryandikiwe ishengero ry'i Lawodikiya. Wandikire mu marayika w'ishengero ry'i Lawodikiya uti: wita amen, icabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana, aravuga ibi: ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire, icompa ugakonja canke ukabira. Nuko rero ko urakazu yazi udakonje kandi ntubire, ngira ndakudahwe. Ukuvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye, numenye ko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Ndakugira inama ngure ko izahabu yakuwemwo imyanda n'umuriro ubone kuba umutunzi, ngure ko n'impuzu zera ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ngure ko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira, nuko gira umwete wihane. Mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva urujwi ryanje akugura urugi, ndinjiriwe dusangire. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Amajambo dusomye muri no kete ryandikwa ishengero ry'i Lawodikiya atubwira ivyerekeye kugira ishaka ry'ubwami bw'Imana canke kurangwa n'ishaka ry'ubwami bw'Imana. Mbega ishaka ry'ubwami bw'Imana no kuvuga iki? Nibaza ko maze kumva abantu bafitiye ishaka ikintu kanaka. Akarero gakomeye dufise mu buzima bwa minsi yose abantu bose bazi n'abantu bagirira ishaka umupira w'amaguru. Aha ndiko ndavuga abakinyi, ndiko ndavuga umuntu ugasanga yaratoranije umupira w'amaguru, umugwi w'umupira w'amaguru awugira uwiwe, awuha umwanya wiwe, aragura impuzu z'uwo mugwi. Mbere iyo hari urukino arahagarika ibikorwa vyose n'ivyari vyihuta akaja kuraba. Mbere iyo urukino ruko ragenda ruba ntiyicara nk'umurorerezi gusa, aragira ishaka akagaragaza umunezero iyo bigenze neza, akababara iyo bigenze nabi. Mbere hariho n'abarara batariye, abandi bakahiganwa bakagira bufindo, bamwe bagatakaza ibintu vyabo kuko bagize ibintu byo guhigana byo kugira imitigiri, bavuga bati ninatsindwa ndagatanga iki, ninatsinda ndaronka iki. Iryo nishaka tubona abantu bagaragaza, baba bakiri bato mu myaka canke abantu bashaje mu myaka. Uko niko Imana yifuza ko abayisenga, ko abayikorera, ko ishengero, ko abizera bayigirira ishaka. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Mariko 12 ku murongo wa 30 ngo kandi ukundi ishora Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose. Myani majambo ukundisha uhoraho Imana yawe, ishaka ryawe ryose rigutwara ivyiyumviro, bigutwara ubwenge, bigutwara ibigumbagumba, bigutware inkomezi. Nigiki kibazo ishengero ry'i Lawodikiya ryari rifise? Nkuko umwami tubizi makete twaganiriye ko yama afise icabwira amashengero ayagayako na ivya yashimirako. Ishengero ry'i Lawodikiya nta na kimwe yarishimiye, yashitse aribwira ivyo arigayako buno nyene, aribwira ivyo ko ryibaza n'ingene aribona. Amaze kwidondora acabandanya abwira abo i Lawodikiya ati: ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire, icompa ugakonja canke ukabira. Nuko rero kuri akazu yazi udakonje ntubire, ngira ndakudahwe.
ishengero rya Lawodikiya ryari rimeze nk'amazi yo muri ico gisagara. Amazi yo muri ico gisagara, Lawodikiya yari hagati y'ibisagara bibiri, kimwe cyarimwo amazi ashushe, ikindi cyarimwo amazi akanye. Rero i Lawodikiya amazi yaho yari hagati na hagati, ntiyari ashushe nk'ay'igisagara cyo hirya kandi ntiyari akanye. Lawodikiya mu buryo bw'imwemu cyari cyabaye nk'uko amazi yaho ameze, bari akazuyazi. Ugomba amazi akanye ntiwagendera Lawodikiya kuko ntiyarakanye, kandi ugomba yashushe ntiwagendera Lawodikiya kuko ntiyarashushe. Bari hagati na hagati. Nico gituma Yesu yarababaye, ababara ko arakazuyazi, ntiyagomba ko baguma hagati na hagati. Yavuga ati yamara nimukonje, nimukanye canke nimushuhe. Yesu ariko avuga nka Yosuwa abwira Abisirayeli. Yosuwa yababwiye mu gice ca 24 ku 15 ngo kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho uyu munsi nimwitoranirije uwo mwosaba, namba ari za mana z'abasokuruza basaba hakurya ya Rwaruzi canke imana z'Abamori bene iki gihugu murimwo, ariko jeho n'inzu yanje tuzokwama tugendanira Uhoraho. Yosuwa yiko abwira abantu ati reka guhagarara hagati na hagati, gira aho muhagaze. Reka ugomba gusenga Imana ku ruhande rumwe no kugomba gusenga ibigirwamana ku ruhande rumwe. Fata uwo musenga umwe. Bibiliya iruzuye amajambo atari makeya, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo nta usaba abami babiri, niwogirira ishaka vyose. Fata kimwe ugirira ishaka ukurikire. Yesu yifuza ko Lawodikiya bahitamwo bakorera hagati y'Imana n'isi. Bo bari banyoshwe n'isi nko tuhava tubibona. Atari uko Yesu azobadahwa nkuko abahora baba i Kanani, isi yabadashwe nkuko tubibona mu Balewi 18:22. Bari babwiwe bati nimutitondera ibyagizo vy'Uhoraho, Uhoraho Imana izobadahwa nkuko abahora baba ngaho i Kanani, isi yabadashwe. Nuko ariko babwiye ati nimutahitamwo ngo mufate umurongo ufadika, ngo mubakazu ngo mukonje mukanye canke mubire, nzobadahwa. Nukuvuga ngo nzobakura imbere y'ubwiza bwanje, nzoheba gukorana namwe, nzobareka. Wovuga uti nibiki yari kwaragaya abiyere Lawodikiya Yesu? Nibiki bigaragaza ahantu ishaka ry'Imana ryaheze? Ariko arababwira aya majambo mwami Yesu Kristo mu Icete yabandikiye, aravuga amajambo ashika 6 akomeye yerekana ibiranga ahantu ishaka ry'ubwami bw'Imana ryaheze. Icambere avango kuko wewe uri umugorwa. Iryo jambo kugorwa rikoreshwa kandi mu Icete rya Paulo, aho yanditse avuga mu Baroma 7:24 ngo wewe jewe ndagowe, ninde yonkiza umubiri untera ubupfu. Paulo yariko avuga ingene aganzwa n'ubushobozi bw'icaha, adashobora gukora iciza yifuza gukora. Abo i Lawodikiya bari bagowe, bari ahantu badashobora kwigobotora, bazi ko batariko bagenda neza, mu vyo batagomba kubamwo, ariko bategeza kubibamwo naho batabikunda. Ishengero rya Lawodikiya ryari rigowe kuko ryaganzwa n'ivyaha naho ryitirirwa Kristo. Nta magorwa aruta kwitwa umuntu w'Imana, kwitwa umusenzi, kwitwa uwo mu ishengero ryemewe ariko nawe warafutanye, kwitwa ishengero rifite abantu benshi ariko iwawe ariho haba ivyaha, haba ingorane. Aho ishaka ry'ubwami bw'Imana ryaheze, abantu baganzwa n'ivyaha naho ubwabo babazi ko ari bibi, bagendera mu vyo badakunda. Iyo baba bari ati mbega murazi ko mumerewe nabi, bavuga ati reka nibara iwacu vyaragoranye. N'amagorwa. Kindi baraboro. Ijambo umworo risobanura umuntu adafise ivyankenegwa. Ijambo ritandukanye n'ijambo ritandukanye n'ijambo ryabwiwe abisimuruna kuko naho bagaragara nk'aboro bari batunze mu byashora na 2:9 avuga ngo uboneka nk'umworo ariko uratunze. Ariko Lawodikiya bobo cyari gihushane, bo bibaza ko batunze ariko baraboro mu buryo bwo mu mpemu. Abo bantu bishimira cyane bigaragara byo mu buryo bw'umubiri, barabarimyi, barasa amahunguriro y'impuzu, barafise ishuri ry'ubuganga rikomeye, bahavuye batwagwa n'ivyo bigaragara byo mu buryo bw'umubiri, hanyuma mu buryo bw'impwemu baronda baragogwa. Birashobora ko ivyo byari byarabatwaye akayombekere bituma batakaza inyota hamwe n'ishaka ry'Imana.
birababaje kubona umuntu yahora asenga Imana, ishengero ryahora ryuzuye ubwiza bw'Imana, igihe ryari rikenye basengera ahantu habaye, nta n'imodoka yahagara imbere y'urusengero, nta n'umuntu agaragara ko afise ubutunzi yari muri bo, ariko hakaba ubwiza bw'Imana n'urukundo n'umunezero. Iyo ivyo bije, iyo ubutunzi buteye imbere, iyo ibintu bitanguye kugaragara, ugasanga bafutanye mu buryo bw'impwemu. Aya majambo Abisirayeli niyo babamwo, kandi umwami Yesu canke umwami Imana vyarababaza. Muri Hosea ku murongo ugacishwe ku murongo wa mbere havuga ngo Abisirayeli bari muzabibu utotahaye wama izabibu zawo. Uko ivyo bamye vyabaye vyinshi, niko bagiye bagwiza ibicaniro vyabo vy'igwamana, kandi uko igihugu cabo caguye imbere cagiye imbere gitera imbere, niko bagiye barashariza inkingi z'ibigwamana. Iki kintu cama kiba mu bantu b'Imana kandi kirababaje cane. Ni igihe Imana ingendereye, je wa muntu afise intango atanumwe yaranzi, amatangura yanje atanu womvuze mu izina. Uko Imana inteza imbere akaba ariko ntera inyuma. Iki kintu kirababaza nkuko byaba mu Bisirayeli, uko imizabibu yabo yagwira niko ibimazi ibigwamana babigwiza. Uko batera imbere nk'igihugu niko bashariza ibigwamana. Bari tubabarire cyane kubona igihe kanaka imigisha, igihe kanaka iterambere rihinduka imvo canke isoko giteranyuma. Shengero canke uwizera basubiye inyuma canke batakaje ishaka, basigara bagaragaza ubutunzi kubiboneka, ariko imbere bagasanga barasinzikaye araboro bagenda bafutanye. Kindi cya gatatu cari gitebwoba mu Lawodikiya, bari babaye impumyi. Kuba impumyi no kuba umuntu atabona. Ubutunzi bwa Lawodikiya bwari bwatumye bahinduka impumyi. Bari bishimiye ibintu vyo mwisi, hanyuma bituma amaso yabo y'impwemu ahuma. Bari basigaye bameze nk'abakuru b'idini n'abafarisayo b'igihe ca Yesu. Yababwiye ngo mwebwe mwampumyi mwe zirongoye izindi. Utunze hamwe n'iterambere bwavyo si bibi, munyumve neza. Imana mu gusubira mu Vyagezwe 8 irabidusezeranira ko abantu nibumvira Uhoraho bakagenda n'Imana izobagirira neza, izobarinda ingwara, izobahiterambere. Ariko ahantu ishaka ry'Imana ryaheze, abantu bagenda barazimagirika. Iyo ubutunzi buje maze bugatuma abantu batakirondera Imana, bagahinduka impumyi, niho bibabaza. Nivyo byari byashikiye ab'i Lawodikiya. Bari basigaye bagenda menya bwa kane, yavuga ngo kuko uri impumyi ugenda menya. Kugenda menya ni kuba uri gusa utambaye impuzu. Ari ikibazo ngaha cyangwa Imana yavuze ngo ugenda menya ariko ntubibona. Ab'i Lawodikiya naho bari bahinga mu byo gukora impuzu, twavuze ko bari bafite ihinguriro ry'impuzu mu buryo bw'impwemu, bobo bagenda menya, bari gusa. Ubwiza bw'Imana bwari bwaragiye. Yesu bari baramusohoye, nico gituma bivuga ngo himagaze ku rugi ndaramukije. Niyarakiganje mu buzima bwabo, niyarakirongoye imibereho yabo, yari yarasohowe hanze yabo. Nivyo birashoboka ko ubwiza bw'Imana bugenda, ariko umuntu canke ishengero bikabandanya bibaho. Nico gituma tubona abavugishwa ba Ezekiyeli beretswe ubwiza bw'Imana buvuye mu ngoro y'Imana, ariko iyo ngoro y'Imana yaramazeho imyaka myinshi itaravaho, mu ubwiza bw'Imana bwaravuyeho. Mu runganwe kanaka birashika amashengero, imigwi y'abantu basenga, imigwi y'abakristo kanaka bagatakaza ubwiza bw'Imana, bagasigarana urutonde, bagasigarana amategeko, ubuzima bw'impwemu bukagorana kubera ubwiza bw'Imana bwasohotse, bwavuye muri bo. Aha nishaka ry'ubwami bw'Imana ryaheze, abantu barangwa n'inyifato hamwe n'imigenzo iteye isoni, ataco binona, uko badashobora kubona iyo ngorane bafise. Ababibonye baramaramara bakavuga bati, ariko ujya muntu cyangwa irya shengero mbega nta dusoni bafise mu gukora bijya bakora, mu kuba muri zya ngorane z'uburongozi, zirya manza bamamwo, kugeraho bicana, kugeraho bambikana ibara, kugeraho bagenda kuburana mu batizera. Abisi bagasigara babidoga, ariko abo vyerekeye ntibabone na kimwe, bakaba impumyi vy'ukuri, amaso yabo yarahumanganye atakibona. Ikindi cyaranga ab'i Lawodikiya, ntibari bazi ingorane bafise.
hejuru y'ivyo bibazo byose dufuganye bari bafise ntibaruha bamenya ko bafise ingorane. Nico gituma ijambo ry'Imana ryavuga ngo kuko uvuga uti ndi umutunzi ntaco nkenye. Iruhande y'ubwo buhumyi, iruhande y'ubwo bworo, iruhande y'uko kugenda menya baba babona umenga nta ngorane bafise. Birateye ubwoba kubona ishengero riganzwa n'ivyaha atabikorwa vyiza bagifise bagenda menya, ariko ivyo akaba ataco bibabariye uko atagakuru bazi ko bafise ingorane. Birateye ingorane kubona umukristo yahora yuzuye ubwiza bw'Imana ubu yarasubiye inyuma, ageze mu bagore babiri abagore batatu, ageze no mu bigirwamana, ariko bamuganiriza ugasanga ameze nk'uko umenga ameze neza nta n'udusoni afise. Iyo umuntu agendana ingwara zo mu mutwe niwe wenyene yemerewe kubaho ubuzima bwiwe kandi akaburyohererwamwo ari gusa canke yambaye nabi. Umuntu yavuye mu bwiza bw'Imana aragera ahantu umenga vy'ukuri ntagikomeye ntagipanze, anezerererwa ibitanezereye, yerekana ibidakwiye kwerekanwa kuko ubuzima bwiwe buriko buratituka bwo buryo bw'impwemu, ariko amaso yiwe ntabibone. Tukiri ngaha nagomba jewe na wewe twisuzume, mbega woba wifashe gute mu buryo bw'impwemu? Mbega ishengero urimwo ryoba gifashe gute? Ubwo ntiwoba uri umugorwa wafutanye kuba mu vyaha hamwe n'ingeso udashobora kwigobotora, ugeze ahantu ivyo wari waranesheje kera ubu vyarakufashe mbiri, mugeze ahantu nk'ishengero ivyari vyarabanesheje ivyo mwari mwaranesheje kera ari vyo mubamwo. Ubwo ntiwoba uri umworo mu buryo bw'impwemu, naho abantu babona umengo uratunze, nivyo uhagaze neza, imodoka, butunza, akazi, abagukorera ni benshi, ariko mu buryo bw'impwemu warabaye nabi. Birashoboka ko mufite inyubako y'urusengero hamwe n'ubundi butunzi bwinshi bugaragara, ivyo ntibihagije nshuti mukundwa. Mbega mu buryo bw'impwemu hoho mumerewe gute? Biracika ko abantu bubaka inyubako y'Imana kandi si bibi, ariko bakayirangiza ubuzima bw'impwemu bwamaze kononekara, abantu imitima yarakomeretse uko bayishyize ko ikibanza bayishyize ko umwete mwinshi bayihaye ikibanza kiruta iby'ubu mu buryo bw'impwemu. Ubwo ntiwoba uri impumyi utakimenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Ubwo ntiwoba uri impumyi utakimenya gutandukanya icyiza n'ikibi ku buryo usigaye ugenda amenya. Wokora iki kugira ngo wongere kugira ishaka ry'ubwami bw'Imana? Ijambo ry'Imana ngaha mu murongo wa 18 niho wandikiye ab'i Lawodikiya mwami Yesu yababwiye umuti bofata, inyishu borondera. Yavuze ngo ndakugira inama, ungure ko izahabu yakuye ko imyanda n'umuriro, ubone ko umutunzi, ungure ko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Umwami Yesu abahanura ibintu bitatu, kandi nivyo naje wampanura nawe waguhanura ngo tuzigame ubwiza bw'Imana, tuzigame ishaka ry'ubwami bw'Imana. Icyambere kunagura ukwizera kwawe. Shengo gira Lawodikiya ryabwiwe ngo ungure ku izahabu yakuwe ko inkamba. Wereye kuva kera izahabu ni ikintu n'ubutare bufite agaciro gakomeye ku buryo n'ibihugu bigombye kubika ubutunzi bwavyo bibubika mu zahabu. Mu buzima bw'impwemu ni igiki kirusha, ni igiki togeranya n'izahabu? Ni ukwizera. Ni kubwo kwizera twakijijwe, ni kubwo kwizera tubaho ubuzima buri mw'intsinzi. Rero ariko babwira ati nimusubire mwiyumvire ku kwizera kwanyu. Iyo kwizera kwagabanutse ubuzima bw'impwemu buca buzama. Pawulo avuga ku kwizera ati mu Baroma ku murongo cyambere ku murongo wa 17 cyabo ry'Imana rivuga kwizera riti kuko muri ubwo butumwa bwiza ari ukugoroka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa n'ukwizera kwagwiza ukwizera uko ivyanditswe bivuga ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera kwiwe. Abaroma 1 ku murongo wa 17. Ukwizera niko gutuma dukunda Imana, tubaho kubwo Imana, tugira ishaka ry'ivy'Imana.
iyo umukristo yaragabanukiye mu kwizera cyangwa yizeye ibitari byo ntashobora gushishikara anyoterewe Imana, ishaka ry'ubwami rica rigabanuka. Na niyo mpamvu twaravuganye mu Icete ryandikwa ishengero ry'i Perugamo, iyo nyigisho z'inyoma zije ikintu ca mbere zirondera ni ryashaka na wa mwete ufitiye Imana, uko bikuzanira gukekeranya. Ab'i Lawodikiya barasabwa kugura izahabu atari yayo yose, izahabu yakuwemo umwanda, yaturiwe. Nkuvuga iki? Amageragezwa agereranywa n'ingene ukwizera gusuzumwa, kugakugwamwo imyanda, kugakugwamwo inkamba. Mu Icete rya mbere rya Petero 1:6 ku murongo w'indwi havuga ngo ivyo mubinezererwa cyane naho wari igihe gito mubabazwa n'ibigerageza byinshi, uko bitobura kuza kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu kugezwe, kandi uko kwizera kurusha agaciro izahabu ishira naho igerageza mu kuvugutirwa mu muriro ikaka, kuzoboneke kuri nishimwe n'ubwiza n'icyubahiro mu gushurwa kwa Yesu Kristo. Amen. Petero ko atwereka ati ukwizera kwanyu ni vyiza ko kugeragezwa, ni vyiza ko guca mu ngorane kugira ngo kubashe gukugwamwo imyanda, kubashe kurama. Uwandika Abaheburayo nawe avuga ati kandi utizera ntibishaka ko yihimbara, uko wegera Imana akwiye kuyizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Abaheburayo 11 ku murongo wa 6. Ikintu ca mbere ab'i Lawodikiya babwirwa no kugura ukwizera. Mbega ukwizera kwawe kumeze gute? Ikindi babwirwa no kwambara ukwera. Bamaze kugura ukwizera izahabu, bari bakwiye kugura impuzu zera. Ku murongo wa 18 niho twabibonye ivyerekeye imyambaro yera. Ab'i Lawodikiya barabitahura cyane uko twavuganye ko bari bafise ihinguriro ry'impuzu. Impuzu zera Kristo atanga ni impuzu ziba mu gutsindanishirizwa nawe kubw'ikimazi gikugwaho gikuraho ivyaha by'abari mu isi. Iri jambo impuzu zera rihagaruka hatari hakeya. Bibiliya itubwira ngo abakeya b'Isarudi bari bambaye impuzu zera. Tubonye mu byahishwe Yohana tubona bera iyo bagaragaye ngo bambaye impuzu zera, ngo kandi izo mpuzu zera ni ibikorwa vyabo vyiza byo kugororoka kubwo kwifatikanya n'isi hamwe n'urukundo rwayo. Ab'i Lawodikiya bari baranduje impuzu zabo, nico gituma Kristo yari yasohotse mu rusengero. Bari bameze nka Yosuwa umuherezi mukuru yagirijwe yuko yambaye impuzu zihumanye, nico gituma Imana yavuze ko bamukura uwo mwambaro wanduye bakamwambika uwundi mwambaro. Igitandukanye na Yosuwa ngaha, ab'i Lawodikiya bariko bagirizwa nande? Yosuwa yagirizwa n'umwansi, ariko ab'i Lawodikiya bariko bagirizwa n'umwami wabo, mu gihe Yosuwa yagirizwa na Satani. Iryo ni jambo Yakobo yabwiye abo mu nzu yiwe. Tusomye mu Itanguriro 3 ku murongo wa 2 havuga ngo maze Yakobo barabiwe hamwe n'abari kumwe nawe bose ati nimukure ibigwamana by'abanyamahanga bari muri mwebwe, mwihumanure mwambare izindi mpuzu. Bariko babwirwa ngo mwambare impuzu zera. Umwami Yesu ariko arababwira ko bakeneye imyambaro nshasha, bakeneye kurangwa n'ibikorwa byo kugororoka, ingeso nziza, ibikorwa by'urukundo, bya bindi abera bazogaragara imbere y'Imana bambaye barangwa navyo. Nka kumwe yahumanura urusengero rw'i Yerusalemu, ariko arahamagarira ab'i Lawodikiya guhumanuka mu buryo bw'imhemu kugira ngo babashe kuba mu bwiza bwiwe. Nivyo kunda ko ubuzima burimwo ishaka ry'ubwami bw'Imana ucambaye imyambaro yanduye, ingeso zawe zirangwa n'ivyaha. Ni ngombwa ko twiyambura imyambaro y'ivyaha tukambara imyambaro yo kugororoka. Icya gatatu cyo cyanyuma Umwami Yesu abwira ab'i Lawodikiya natatubwira no guhumuka amaso y'uburyo bw'imhemu. Kubera ab'i Lawodikiya bari bahumye, bari bakeneye igitangaza cyo kuguruka amaso y'imhemu. Kubw'ivyo umwami abahamagara kugura umuti wo gusiga ku maso kugira ngo babone kubona. Umwami Yesu ariko avuga imvugo ab'i Lawodikiya batahura, uko tuzi yuko hari ishure ry'ubuganga kandi baravura amaso. Abantu bafite imitima ikomantaye bagira amaso ariko ntibabone inzira z'Imana n'ubushobozi bwayo canke ibikorwa by'ubwami bwayo. Niyo tuvuze ko abantu bahumye amaso mu buryo bw'imhemu, n'abantu batabona ivy'Imana igomba, n'abantu batakirongorwa n'Imana, n'abantu babonesha aya maso mugabo batacyumva icyo Imana iko iravugana nabo. Muri Bibiliya turumva inkuru
nyinshi igihe bavuga ngo ijwi ry'Imana ryari rikenye kandi abantu bagenda uko bagomba. Birashika mu gihe kanaka umuwizera akagenda uko agomba ntaba akibona ivy'Imana igomba. Umuti wonyene utuma amaso y'imitima ashobora kubona neza ni mpwemu yera. Dukwiye kwiyegurira kuba ca mpwemu yera mu bugingo bwacu kugira ngo tubashe kubona Kristo hamwe n'igikorwa ciwe. Twigururiye mu mpwemu yera azohindura ubuzima bwacu kugira ngo turushirize gusa nawe. Nico gituma Paulo yasenga yabo muri Efeso ngo amaso y'imitima yabo abashe guhumuka bamurikigwe. Amaso y'imitima niyo yuguruka tuzotahura ivy'Imana iriko irakora kandi impwemu azodushiramwo ishaka kumenya Kristo, kubaho kubwiwe hamwe no gukoresha ubuzima bwacu mu bimuhimbara. Mwemu niwe dushoboza kuriha ikiguzi bisaba kugira ngo turonke imigisha y'imwemu duhererwa muri Kristo Yesu. Nico gituma amashengero yemera ubushobozi bwa mpwemu yera niyo mashengero dosanga kenshi arangwamwo n'ishaka, arangwamwo n'ubushobozi n'ukwiba kubw'Imana kuko amaso yabo y'imwemu ahumuka maze akagendana n'Imana. Nigiki Kristo yiteze ko ab'i Lawodikiya bakora canke muri yabwiye ab'i Lawodikiya nigiki yiteze ko jewe na wewe dukora? Aya majambo n'amajambo yo kwisuzuma turangiza. Icyambere abwira ngo gira umwete wihane. Kristo yiteze kugira umwete ukova aho hantu wafutaniye, ukava aho hantu watakaje ishaka, ukava aho hantu uganzwa n'ibigaragara, uganzwa n'ivyo abantu babona ariko watakaje inyota maze ukihana. Ca kabiri ugurura Yesu ariko aradodora ku rugi rw'umutima wawe. Mwami Yesu igihe ishengero ryatewe n'intege nke rigatakaza ishaka canke uwizera atewe n'intege nke agatakaza ishaka aguma hafi. Nubwo atariko ararongora ubwo bugingo cyangwa iryo shengero aguma hafi adodora ku muryango avuga ati mwonyugururira no kwinjira tugasangira, nkongera nkabarongora, nkongera nkazana ishaka, nkongera nkazana inyota, nyirukana ivyitwa nk'intege nke biba muri mwebwe. Niyo wugurura arinjira muri wewe, anagura ukwizera kwawe, akwambika impuzu zera, hanyuma agushira umuti ku maso kugira ngo ubone. Gutyo uzoshobora kongera gukunda uhoraho n'umutima wawe wose n'inguvu zawe zose hamwe n'ubwenge bwawe bwose. Nagomba gusengere. Birashobora ko aya majambo wewe nk'umuntu agusanze ahantu vy'ukuri urakazuyazi, udakonje kandi utabize. Birashoboka kandi yuko ishengero urimwo naryo nyene rakazuyazi, nirikomeye kandi ntiriguye, riri hagati na hagati, riryumiye ku bikorwa by'idini ariko ubuzima bw'imwemu bwaramaze guhungabana. Yesu ariko avuga ngo niwugurura urugi ndinjira dusangire, kandi ninjira dusangire ndaza kugufasha kuronka ukwizera, ndakunagura ukwizera, kandi ndaza gushobora kwambika impuzu zera, kandi nongere ndaguhumure amaso urangone ishaka ry'Imana. Nagomba niba vy'ukuri wizera wumva ijambo ry'Imana rigukozeko rikubwiye yuko ukwiye guhaguruka ukihana maze ukagira umwete nk'uwa mbere usenga aya masengesho, ndagufashe muri aya masengesho. Uvuga uti Mwami Yesu umbabarire ko natwawe akayombekere n'ivya buno bugingo, umbabarire ko nizigiye ibigaragara, iterambere ryanje, ubutunzi bwanje, kumenyekana kwanje, nibagira ibanga ryari ryaratumye mba umuntu akomeye mu mpwemu, nibagira kunagura ukwizera kwanje, nibagira kwitwararika ibikorwa byo kugororoka, ibikorwa birangwa n'ingeso nziza, nibagira kandi kubandanya mpurumbira kurongorwa na mpwemu yera. Mwami Yesu numbabarire kandi akuhaye ikaze, winjire mu bugingo bwanje, uze dusangire, wongere unagure, mu izina ryawe ryera nsenze, amen. Mwami Yesu ndasengeye umuntu, ndasengeye umurongozi, ndasengeye iri shengero rimeze nk'iryi Lawodikiya, rigenda menya ariko ritabibona, abagogwa bafutanye nawe kubigaragara womenga barakomeye. Mana kubera yihanye kandi akwizeye, ndasenga ngo mu izina rya Yesu nkuko wasezeranye winjire muri umuntu, winjire muri no shengero, winjire muri no muvuma y'abizera,
maze usangire nabo, unagure ukwizera kwabo, ubambure ubucocerwa bambaye kubw'ibyaha bagenderamwo, ubambike impuzu nziza. Kandi mwami Yesu ubahumura amaso, barongorwe na mkemu wawe, bahurumbira ubwami bwawe. Urakoze mwami kukanguye uyu mwene data ishengero, kandi urakoze kuzokangura ishengero mu Burundi, ukatugira abantu babahizi mwami, bagukunda kandi bagukorera. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen. Uhoraho aguhezagire, ube umuntu yuzuye ishaka ry'ubwami bw'Imana, amen.